Tubifuriza ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro vyacu abatwumviriza muhereye mu bice bigiye bitandukanye twongeye kubaha ikaze mu makuru yihuta amakuru adafise ivumbi na gatoya adushitseho muri uno mwanya agendanye n'ibikomeje kugenda biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabaha ikaze rero kuri mbonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru adafise ivumbi na gatoya. Turi mu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri kw'igenekerezo ya 17 kwezi no kw'icenda mwaka wa 2024. Turabaha ikaze mwese, murazi ko twibanda ku makuru akomeye cane ariko aravugwa mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse murazi ko tugaruka ku makuru akomeye cane ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Dore ingingo nkuru nkuru rero tugiye kugenda turagaruka muri kino kiganiro cyacu nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ku mugoroba w'ejo haheze ndetse n'uyu munsi nibwo imenyesha makuru bigiye bitandukanye byagiye biragaruka ku makuru yihuta cyane yavugaga yuko mu gihugu c'u Burundi hoba harimo ibikorwa byo kwitegura ingwano, ndetse gushika ubu ngubu hakaba hari amakuru yamaze kugenda aradusumira ndetse by'umwihariko agaragaza neza yuko hoba harimo gutegurwa abasoda bashasha bashika ku 5,000 nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu kiganiro cy'uno mwanya rero tugiye kurebera hamwe byinshi bikomeje kugenda biravugwa. Ejo haheze nibwo by'umwihariko na agenda ndabahereza inkuru ivuga ko nyine mu mpera z'indwi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yakoranyije muhira iwe by'umwihariko ku kibimba intwazangabo zifise ipeti rya generali zahoze zirarwana muri CNDD-FDD. Muri iyo nama kandi idasanzwe yamaze iminsi ishika kuri 2 harongewemo by'umwihariko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo by'umwihariko yaranatumiwe rero by'umwihariko intwazangabo zifatwa nk'izahemutse by'umwihariko aribo General Etienne Ntakarutimana ndetse na General Gabriel Nizigama. Hari n'abaduhaye amakuru ko by'umwihariko izo ntwazangabo zariko ziga ingene zosubizwa hamwe rero ibimaze imisi bibateranya bigahera. Ni mu nyuma yuko aba bose baje kugenda barahura n'ibibazo ndetse batangura gucana umubano na Evariste Ndayishimiye ubwo yamenyaga amakuru agendanye n'ibya General Aigeme Bunyoni ko yoba ashaka kumugirira nabi canga se yoba ashaka kumutembagaza ku butegetsi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu nyuma kandi bivuga ko banize ku mugambi w'intambara, bivuga ko igihugu c'u Burundi cyo kiriko kirategura ingwano zikomakomeye cyane, aho bamaze kumigenda hamenyekana yuko by'umwihariko harimo abasoda bashika ku 5,000 bariko barategurwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu kiganiro cyacu cy'uno mwanya tugiye kurabira hamwe rero byinshi bikomeje kugenda bivugwa, amakuru y'ibanga, amakuru adafite ivumi na gatoya agendanye n'itegurwa ry'izo ngwano, mu gihe tusanzwe tuzi neza ko harimo abasoda benshi bakomeje kugenda barerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no guhangana muri rusange. Turarabira hamwe kandi yandi makuru akomeje kugenda haravugwa hirya no hino ku isi, aho gushika ubungubu by'umwihariko mu bihugu bimwe na bimwe cane cane ryo mu burengero bwa Afrika birimo nka Burkina Faso, Mali, bimaze imisi byarabaye mu coup d'etat bikaba birongowe n'abasirikare. Biravugwa yuko rero hagiye gushyirwaho viza zibihuriyeho ku buryo by'umwihariko umunyagihugu ashobora kuzojya arava mu gihugu c'umwerekeza mu kindi. Turagaruka kandi kuri zimwe mu mfungwa zaje kugenda ziratoroka ibohero, mu nyuma y'ikibohero zarimo by'umwihariko ryaje kugenda ryibasirwa n'imyuzure maze nyinshi zikaza kugenda ziracika nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turarabira hamwe n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi, haba ku ngwano zimaze imisi ziraba mu bihugu bigiye bitandukanye, haba imbere mu gihugu c'u Burusiya. Moscow ikaba yaje kugenda ishimangira ko ikomeje kugenda irakubita ahababaza ingabo za Republika by'umwihariko iri kugenda irakubita ababaza ingabo za Perezida Vladimir Zelensky nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi akomeza kugenda aratugera muri no mwanya, navuga yuko by'umwihariko iki gihugu cyo cyaramaze kugenda kirakomorerwa mu bigendanye no gutangura gukoresha zimwe mu ntwaro kirimbuzi canga se intwaro zishobora kuba zorasa kure nk'uko biko biratangazwa. Turabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze ababana natwe 5 mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda aratangazwa hirya no hino ku isi. Abatwumviriza by'umwihariko bari nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu bihugu bimwe na bimwe nga ku mugabane wa Afrika
ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabifuriza ibihe byiza cane tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu muri rusange. Nimba ubwa mbere ushenga rero kuri no mbonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV byonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu makuru akomeye cyane bakomeje kugenda aravugwa. Ariko kandi by'umwihariko nkwibutsa ko ari byiza ko wafungura akamenyetso gari kameze nk'inzogera kazwi nka notification ugapyonda ko kugira ngo bajye barakumenyesha ko dushizeho ikiganiro gishasha. Ikaze tuyatangurire nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Nyuma yuko rero by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara bamwe mu bagerageje kugenda barayitabira by'umwihariko iyo nama, ibintu rero uko rero ibintu byifashe muri kino gihe, ariko rero harategurwa abasirikare nga mu gihugu c'u Burundi bashasha bashika ku 500 by'umwihariko bigishirizwa mu mashuri 6 y'abasirikare bato bato, ayo benshi bita by'umwihariko centre distraction. Ibyo rero ni ibintu bitari bwigere by'umwihariko bibaho kuva intambara yo mu Burundi ihagaze. None iyi ntambara bariko barategura yoba ari yihe, yoba igamije iki? Urundi bwaherukaga rero gukora by'umwihariko ibikorwa byo gutoza izi ngabo by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa mu gihe c'intambara mu mwaka w'2001. Umwe mu ntwazangabo by'umwihariko z'u Burundi yatubwiye ati hariho rero amakuru y'ibanga ridasanzwe riri mu gisirikare c'u Burundi muri kano kanya by'umwihariko hariko haraba by'umwihariko CIA zitandatu mu mwanya umwe, by'umwihariko zibiri ziri muri kampu Mabanda by'umwihariko ndetse Makamba, zibiri ziri muri kampu Mutukura Cankuzo nk'uko biko biratangazwa. Imwe rero muri kampu Bururi n'iyindi imwe rero muri kampu Mwaro. Imwe yose rusangamo iriko irigisha by'umwihariko abashika ku 800, ni ukuvuga by'umwihariko igisirikare c'u Burundi kigira cakire abasoda bashasha hafi bashika ku 5,000 nk'uko biko biratangazwa. Ibintu byaherukaga kubaho by'umwihariko mu gihe c'intambara mu mwaka w'2001, no by'umwihariko hakozwe ivyo bikorwa nyene by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa, bikaba biriko biratera amakenga abanyagihugu. None rero ko icyo gihe by'umwihariko Burundi bwari buri mu ntambara, by'umwihariko ubu ngubu rero wavuga ko coba haba habaye iki cyangwa se hitegurwa kuba iki? Kubwa yandi masoko yacu rero aturuka nga mu gisirikare yaratumenyesheje ko bariko rero barigishwa ari abahungu gusa by'umwihariko mu gihe ubundi habura rero hinjizwa abahungu n'abakobwa. Abinjizwa rero ubu ngubu ni ikibazo c'ubwenge bakoresheje by'umwihariko bakoresheje kubera igisoda casa cabuze by'umwihariko abitaba akamo ko kwinjira by'umwihariko intwazangabo nk'uko birakomeza kugenda biratangazwa. Mu minsi yeze rero niko by'umwihariko nibwo Pierre Nkurikiye yaje kunyuzaho itangazo kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu, aho yavugaga yuko rero igihugu c'u Burundi cyotanguye kwandika ndetse no kubarura abashaka kwinjira mu ngabo ndetse no mu gipolisi, ariko kandi bikavuga ko haba harabuze abinjiramo. Mu kubinjiza by'umwihariko babashize by'umwihariko ku rubuga bise piste nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, babereka aho rero biruka. Uwashoboye guheza rero piste wese baciye bamwakira, bayoye by'umwihariko abo babonye bose na cane imbonerakure n'abakozi bo mu nzu. Biraboneka ko rero abakuru by'umwihariko badakeneye kuronka abasoda, bafise rero ubumenyi bakeneye ibitigiri by'abaja rero kugwana nk'uko biko biratangazwa. Umwe mu ntwazangabo yatubwiye ko rero yibaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye akeneye ibitigiri binini cyane by'abasoda arungika muri Kongo, mu gihe kandi bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yunguka amahera atari makeya cyane ku musoda wese arungika nga muri Kongo. Birumvikana ko rero by'umwihariko uko aronka benshi arungika by'umwihariko ariko aronka akanoti kaboneka by'umwihariko kameze neza. Kugeza ubu ngubu rero Uburundi bugeze kuri patrouille zishika kuri 17 barungitse muri Kongo, kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Harimo patrouille 3 ziramaze kugomborwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse na patrouille imwe ya Tafoke
ebyiri za BTN ndetse na Tafoke nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ubu ngubu kandi hariko harategurwa indi ya 18 Tafoke igira ije rero muri Congo. No kuvuga ko rero ari batayo zika kuri 15 z'u Burundi zizoba ziri ku butaka bwa RDC hafi abasirikari bashika ku gihumbi. Amasoko yacu aravuga yuko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akeneye kugera ku rugero rero rw'abasirikari bashika ku 200 bazoba bari muri Congo nk'uko biko biratangazwa. Aho rero haca haduka akabazo gakomeye cyane. Hari imibonano rero ikomeye cyane iriko iroba hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda mu ntumbero yo kurondera guheza intambara iri muri Congo. Bigenda gute rero ngo mu mwanya havugwa inama z'amahoro Uburundi bube rero buriko burongereza abasoda bazoja kugwana muri Congo. Vyoba bisigura ko rero by'umwihariko ibiganiro ari inkinamico maze Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi bo bakaba rero bariko baritegurira ingwano izatanzwe. Kuko kandi bikomeje kugenda biragaragara canke bikomeje kugenda biratangazwa, abasesengura bavuga ko rero ibiganiro biherutse kuba mu mpera z'indwi duhejeje inyuma kwigenekerezo ya 14 rero byaje gusiga atakintu na kimwe bigezeho gifatika mu nyuma yuko abari babyitabiriye bose atamwanzuro numwe wigeze urashigwa ahagaragara ku bigendanye n'ibyo biganiro. Bivugwa ko rero by'umwihariko nubwo hari hasanzwe hariho gahunda ikomakomeye cyane yo kugarura ndetse by'umwihariko no gusenya no gushira ku iherezo umuhari wa FDLR, bivugwa ko rero Congo isa yavuye muri uwo murongo. Ibintu byifashe gutyo kandi mu gihe mu mpera z'indwi iheze ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo nka COS Media Burundi byatangaje ko abategetsi b'u Burundi batungangirije inama zo guhuza ndetse no kumvikanisha imigwi by'umwihariko y'abaroberi bashaka rero gutera u Rwanda. FDLR ndetse na FRN n'uturwi by'umwihariko twagiye turiyonkora kuri iyo mirwi yindi. Hano rero umuntu aca yibaza nimba rero u Burundi ndetse na RDC by'umwihariko niyo mirwi bariko rero barategura intambara ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko biko biratangazwa. Amasezerano yarusha rero yoba acubahirijwe mu gisirikare cy'u Burundi cyangwa se yoba nayo yaramaze kugenda aratabwa. Ibiriko biraba rero mu nzego z'umutekano biratuma umuntu yibaza nimba amasezerano ya Arusha muri Tanzania agifise ico asigura nga mu gihugu cy'u Burundi. Kubona umukuru w'igihugu rero yitwa Cizigenza rero w'ingabo zose z'u Burundi yubahuka gukoranya rero imisi ibiri mu nama idasanzwe y'ibanga intwazangabo z'ubwoko bumwe rero zahoze zirarwana muri CNDD-FDD zonyine, umuntu aca yibaza ubutumwa rero aba ahaye intwazangabo zo mu Burundi zo mu bundi bwoko. Umuhindi rero Muhatamo Agadi rero niwe yavuze ati ico cose by'umwihariko ukora citwa icyo kungirira neza ariko kandi ukagikora ubanje kunkumira, kiba rero gitombereye kungwanya. Nimba rero muri izo nama biga intambara yo muri Congo yoba ari intambara yerekeye ubwoko bumwe mu gisirikare canga se hari ibitegurwa muri izo nama byerekeye ubwoko kanaka ku buryo rero by'umwihariko intwanzagabo zindi zidakwiriye kubimenya nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Aya makuru turacyarondera kubigendanye n'ibikomeje kugenda biratangazwa, tuzabashikiriza mu nkuru yacu ikurikira nk'uko biriko biratangazwa. Ikindi giteye rero amakenga ndetse n'impungenge cyane ni ikigendanye n'ingene amoko aserukiwe by'umwihariko mu gihugu mu gisirikare cy'u Burundi. Amasezerano yarusha rero by'umwihariko yarashyizweho ibitigiri byisungwa by'umwihariko kugira inzego z'umutekano zigume rero by'umwihariko zihumuriza amoko yose. Amasoko yacu by'umwihariko mu gisirikare avuga ko ibyo bitigiri bitarabwe by'umwihariko mu kwinjiza abasirikare bashika ku 5,000 bashasha bariko barategura. Ibi ni ibintu kandi bishobora gusubiza Uburundi mu kaga ndetse no mu kangaratete mu kahise. Twarabonye rero aho igisirikare by'umwihariko ciganjiwe n'ubwoko bumwe rero catugejeje ati ntidukwiriye rero gusubira muri iyo mikino y'icyo gihugu cahise. Perezida Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko nave mu gacerere asigurire abarundi by'umwihariko ibiriko biraba birakenewe by'umwihariko ko ahumuriza abarundi
kuri izi nama z'intwazangabo z'ubwoko bumwe, ariko kandi arakora by'umwihariko mu kinyegero nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Birakenewe ko rero by'umwihariko atanga umuco ku catumye arondera byibuse abasirikare bashasha bashika ku 5,000 nko mu gihe c'intambara, kandi by'umwihariko bigakorwa hatisunzwe amasezerano yarusha. Bidakozwe hazovuka by'umwihariko ukwinubana gukomeye cyane mu nzego z'umutekano, bikwege ubwoba bw'intambara ndetse n'ibindi bibazo bishobora kuzibasira iki gihugu. Amwe mu masanamu yakomeje kugenda arashigwa ahagaragara canga yakomeje kugenda arerekanwa by'umwihariko ku mbuga ngurukana bumenyi, arerekana bamwe mu basoda bamwe na bamwe rero bari muri iyi myimenyerezo, barimo baraca mu madirisha, abandi baranyura mu bindi bihe mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, ku buryo gushika ubu ngubu rero nyine witegereza ugasanga ari kimwe mu bibazo bikomakomeye cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero agaragaza neza yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi ko bakomeje kugenda haragaragara ibibazo ndetse n'ibihe bidasanzwe, ariko kandi abakomeza kugenda bakurikiranira hafi ibibera muri kino gihugu bakaba bemeza ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko General Neva yaba akomeje kugenda arahura n'akaga gakomeye cyane mu gihe yakomeza kugenda by'umwihariko yishora muri bino bintu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Twerekeze mu gihugu c'Uburusiya nk'uko biko biratangazwa. Uburusiya bwikomye ikigo Meta rero kibarizwamo imbuga ngurukana bumenyi nka Facebook ndetse na Instagram mu nyuma y'ikorero gifashe umwanzuro wo gukumira ibinyamakuru rero by'Abarusiya ku mbuga z'ibyo bimenyesha amakuru nk'uko biko biratangazwa. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yaratangaje ko rero Meta ibyo yakoze by'umwihariko ari ukwitesha agaciro, ahubwo ko rero bishyira ubucuruzi bw'icyo kigo rero mu kaga gakomakomeye cyane. Meta kuri uyu wa mbere uheze rero by'umwihariko ndetse n'uyu wa kabiri yaratangaje ko rero by'umwihariko ibimenyesha amakuru by'Abarusiya birimo Russia Segondey ndetse na RT bitazongera rero kugaragara ku mbuga zayo, kubera ko rero ngo bikoresha bigamijwe rero kwivanga mu mikorere y'ibihugu rero by'amahanga nk'uko biko biratangazwa. Byakozwe mu nyuma y'icumweru Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zifatiye ibihano imenyesha amakuru byo mu Burusiya bishinzwa rero gukwirakwiza ibihuha kuri Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburaya. Minisitiri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya kandi yaratangaje ko gufunga imenyesha amakuru byo muri icyo gihugu ntaho bitaniye rero no gushoza intambara ku itangazamakuru ryigenga ndetse no kuniga uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Meta by'umwihariko yarahagaritswe by'umwihariko mu Burusiya mu nyuma y'intambara icyo gihugu rero cyatangije muri Ukraine mu mwaka wa 2022. Icyo kigo rero cyashinjwaga guhembera urwango mu gihugu c'Uburusiya ndetse no gutangaza ibihuha. Akaga gakomeje kugenda by'umwihariko karagaragara, ariko ibi byose bikaba bikomeje kugenda bigaragara ndetse byerekana neza yuko by'umwihariko intambara ishobora gukomeza kugira ingaruka ku buzima ndetse no ku bindi bibazo bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ikigo gikomeye cyane mu bucuruzi bukorerwa ku ikoranabuhanga cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizwi nka Amazon cyaratangaje ko guhera umwaka utaha rero abakozi bacyo bose bazajya bakorera mu biro imisi 5 mu cyumweru nk'uko biko biratangazwa. Ni icemezo cize rero gisimbura icyari cyarafashwe ubwo isi yari yarugarijwe na COVID-19, aho abakozi benshi rero basabwaga gukorera mu ngo zabo. Mu itangazo rero ryagenewe abakozi bose, umuyobozi mukuru rero wa Amazon Andrew Jassy yavuze ko rero mu gukorera mu biro rero by'umwihariko byoroshya ubufatanye by'umwihariko bigashimangira umuco w'ikigo uhuriweho kandi by'umwihariko bikanongera umusaruro. Iri tegeko by'umwihariko risha rizaba rirareba abakozi bose uretse abafise ibibazo byihariye cyane nko kurwaza abana, ibibazo by'umuryango cyangwa se abakozi bari gukora ku mishinga ya coding, kuko rero bo baba bakeneye umutuzo udasanzwe.
Andre Zajizi rero yanavuze ko muri buri mukozi azaba afise aho agomba gukorera bitewe n'ishami ryiwe, ahamya ko kandi no mu mikorere y'ikigo hazobamo rero amavugurura nko kugabanya abayobozi abayobozi mu mashami by'umwihariko agiye atandukanye, aho yanasabye abakozi bose rero by'umwihariko kumenyesha by'umwihariko mu gihe babona hari ibituma akazi katagenda neza muri rusange. Kuri ubu rero Amazon irafise abakozi bagera kuri 1,500,000 hirya no hino ku isi, barirwa agaciro ka miliyaridi imwe ndetse na miliyoni amajana icyenda na miliyari amajana icyenda na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara rero, iki nacyo ni kimwe mu bigo bikomakomeye cyane by'ubucuruzi bikorera kuri internet, ndetse kimwe n'ibindi bigo bigiye bitandukanye birimo nka Alibaba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho usanzwe ariko aracururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi kandi bikomeje kugenda birazwi ariko mu gihe hakomeje kugenda haragaragara inkundura ikomeye cyane mu bihugu bimwe na bimwe, cyane by'umwihariko mu bice bikomeje kugenda birazamuramo ubucuruzi ndetse by'umwihariko n'irindi koranabuhanga rikomakomeye cyane. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.